Ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bavukanyi dusangiye ukwemera muri Yesu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu nitugire Kristu dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu njiri ya Yohani ku kigabane cyaho cya 12 duhera ku karongo ka 44 kugeza ku ka 50. Ijambo ry'umutwe tugiye kwisungarira avuga ngo utemera Yesu abahakanye uwamutumye. Yesu rero arasemerera ati uwunyemera si jewe yemera uwantumye. Byongeye uwumbona ababonye uwantumye. Jewe naje ku isi nk'umuco kugira ngo uwunyemera ntagume mu muzima giza. Hagize uwumva amajambo yanje ntayazigame si jewe ndamucira urubanza kuko sinaje gucira urubanza isi nazanywe no kuyikiza. Uwuca iruhande ntiyakire amajambo yanje azoronka ikimucira urubanza. Ijambo navuze niryo rizorumucira ku munsi w'imperuka. Nanone sinavuze nitumye, yamara dawe yandungitse niwe yantegetse ibyo mbwirizwa kuvuga no kumenyesha. Bisubiye ndazi ko iteka ryiwe ari ubuzima budahera. Nuko rero ibyo mvuga ndabivuga uko data yabimbwiye. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Aleluya, amen, aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, turabandanya kuzirikana Yesu Kristu urukundo adufitiye, urukundo adukunda. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo uwutemera Yesu abahakanye uwamutumye. Ngo uwutemera Yesu Kristu abahakanye uwamutumye. Murumva rero bana b'Imana, ubushize turiko turaraba ingene Yesu yavuze ati uwunywa amaraso yanje akarya umubiri wanje azogira ubuzima budahera. Ku bisanzwe ni inyigisho zibiri ndiko ndategurira rimwe zikurikirana. Rero abumvirije ijya y'ubushize ubwo bakumvirija nino baca babona ko byose tuzirikana urukundo Yesu adukunda. Inena kane havuga ngo Yesu rero arasemerera ati, Yesu ngo arasemera. Ariko bana b'Imana, Yesu n'ukuri aradukunda pe, yaradukunze pe. Ibaze umwami w'abami kugenda arasemerera mu gihe ngaha mwisi abategetsi batosemerera nka Yesu. Baba bumva ko aho bicaye banegamye nyene, bumva ko ibyabo atakindi bakumva ko batogenda baravuga uko byogombye ko bavuga. Mugabo Yesu arasemerera. Twumve, uwunyemera si jewe yemera uwantumye. Ngo uwemera Yesu Kristu ngo si we yemera. Burya rero wemera Yesu Kristu uba wemera Imana Data, Imana Mwana, Imana Mutima Mweranda. Mu minsi ubushize twariko turaninahaza ubutatu bweranda, Imana Mutima Mweranda. Pentecote, ku munsi mukuru wa Pentecote. Ubu naho muri iyi minsi turiko turaninahaza amaraso ya Yesu Kristu n'umubiri wa Yesu Kristu, mbega n'amazi yavuye mu rubavu rwa Yesu Kristu. Rero bana b'Imana,
uwemera Yesu Kristo aba yemera Imana Data. Abatemera Yesu Kristo ntabwo bemera Imana. Uwemera Yesu niwe yemera Imana. Hajya rero abantu bamwe biyorohereza ngo ndemera Imana, ngo ibyo bya Yesu ngo ku ruhande ngo kango Yesu ngo ntabwo ngo ari Imana. Yesu ni Imana, Imana. Haleluya, amen. Iyo ari intumwa yari kuvuka nk'uko izindi ntumwa zavutse, zikavuka zifise abapapa b'amaraso. Mugabo Yesu yabaye mu nda ya Bikira Mariya ata mugabo bahuye. Ubwo ni gute wowe uvuga ko Yesu atari Imana? Yesu rero ni Imana wenyine. Ashinga inaye ati uwumbonye ababonye Data. Reka tubandanye. Byongeye uwumbona aba abonye uwantumye. Ngo byongeye uwumubonye ababonye uwamutumye, ababonye Imana. 46 jewe naje ku isi nk'umuco kugira ngo uwunyemeye ntagume mu muzima bwiza. Ngo Yesu yaje mu isi kugira ngo uwumwemeye ntagume mu muzima bwiza. Rero icyakuye Yesu mu ijuru, icyakuye Imana mu ijuru, kwari kugira tube mu muco. Tureke kuguma twizera ngo Imana ngo yarabayeho ngo Imana. Imana yemera kuva mu ijuru kugira tuyibone. Rero utemera ko Yesu ari Imana ntabwo wemera Imana. Uwemera Yesu Kristo ni waba yemera Imana by'ukuri. Uwutemera Yesu nta buzima afise, nta juru. Inanindwa akavuga ngo hagize uwumva amajambo yanje ntayazigame, si jewe ndamucira urubanza, kuko sinaje gucira urubanza isi, nazanywe nukuyikiza. Ngo ntiyaje gucira urubanza isi, ngo yazanywe no kukiza isi. Ariko twarahiriwe n'ukuri kubona Imana iva mu ijuru ati reka ngenda ndabe ko aba bantu noneho ndabereka ibitangaza byose. Yesu yarazuye Lazaro, yarazuye umukobwa wa Yayiro, yarakijije abasirikare abayaya n'abana b'abasirikare. Yesu yarakijije abagore batasama barasama mu by'abagore birakira. Haleluya. N'uyu munsi Yesu yarakijije nahabwa icyubahiro. n'ubu munsi aracyazura abapfuye. Nimba wowe utaritangaza ufise, yarankijije kanseri niyubaha umwami wanje, yarankijije amavi, yarankijije byinshi, igirushirize, yarankijije ibyaha abana b'Imana, yarankinguriye umurango urugi rw'ijuru. Ndabizi neza, nicaye ndabizi neza ko naho nopfa, kandi sindiko ndapfuye umunsi, kuko igihe cyanje cyo gupfa nakizi, nicyagera nzonabasezera, nzonababwira. Rero Yesu Kristo uwumubonye akazigama amajambo yiwe arahiriwe. Burya turaza kubigera ko ngo ayo majambo nyene ngo niyazoducira urubanza. Kijya gihe rero yaje ariko aravuga ibi, avuga ati sinazanywe no guca urubanza. Kubera iki? Urubanza ntiharagera, kuko hariho irindi jambo tuza kubona ridutsinda. Urukundo rero Yesu yadukunze akava mu ijuru kugira abumuco w'isi, abisi tubone umuco utwereka ati uciye aha ugendera mu muco. Niwacanawe ni ngorane. Murazi rero hari abemera kugendera mu muco mwiza, bakunda Yesu, tugendera mu muco mwiza. Abandi nabo baravuga tapu kwa Yesu birateba. Uwo Yesu ko ndamusenga nkabona ntacyo bivamo. Reka umuntu agaca yihitiramo kuja mu bapfumu, canke gukunda abagabo bafise amahera, canke gukunda basugama bayafise. Bijya byo gukunda iby'isi, ugakunda uravya amaronko,
ukaza kwiba ukabona ati ijya kampanye iraryoshe kujya iki gihugu reka ndakibera umutegetsi naho noba ministre canke nkaba president canke nkaba runaka nzokwegeranya ubu hisemo kugendera mu muzima giza kandi umenye ko ubwo bwo muri kuragenderamo wanga kugendera mu muco Yezu yakweretse utumviriza amajambo meza ya Yezu mugendera mu muco wa Yezu uri kuragenda muri gihonomu ugenda ushaka kuja mu muco gendera mu muco ugendere ahantu muyibarabara mukayira keza kumukama Yezu akwereka rero turahiriwe ko Yezu adukunda yemeye kuva mu ijuru akemera akamanikwa ku musaraba kugira tubeho. Haleluya, amen. Aha, uwuca iruhande ntiyakire amajambo yanje azoronka ikimucira urubanza. Ijambo navuze niryo rizomucira ku munsi, niryo rizorumucira ku munsi w'imperuka. Imana iduhe gutahura cyane. Yezu rero avuga ati uwuca iruhande amajambo mvuga. Wanse kwemera ko Yezu umubonye ababonye Imana, ugaca wemera ko Imana imwe rukumbi, nta mwana, nta mutima mweranda. Ibyo ni iby'abagatolika, ibyo ni by'abandi b'abapenigoti, ibyo ni ibyo biyongererako. Imana ni imwe, ntiremwa, ntiyabyawe, ni imwe rukumbi. Wumve ko uri kurapinga ya majambo ya Yezu Kristo, nta mana uzi na Yezu uramuhakanye. Rero ayo majambo Yezu yatubwiye, yatwigishije, atubwira ati uwumbonye ari mu muco, uwugendera amajambo yanje. Rero ngo uwutumva ayo majambo, udakurikiza ayo majambo yiwe, ayo majambo nyene yatwigishije, ngo niyazoducira urubanza. Yezu ari mu isi nta muntu yaciriye urubanza. Muribukana baba sore bamubwira teregamo mushinga nahe ingo tugaburira amatongo ibisigi by'ababyeyi twe na mwene mama tugira twicane kubera ibisigi by'ababyeyi udutature. Kandi abo bantu babona ko Yezu ari imvuga kuri, barabona ko ba misitanteri n'abacamanza baririye urubanza, bakavuga ati ujya zura bapfuye bakazuka, ujya agira araruca neza we warabitugaburira. Mugabo Yezu ngo mbega mwebwe ninde yababwiye ko je ndi umucamanza wayo? Ninde yababwiye ko je naje kubagaburira ibyo ibyaba ibisigi by'iwanyu? Yezu rero yarase kubagira muri ibyo bintu kuko Yezu sibyo byamuzanye. Yezu yazanywe nuko atubwira ukuri tukamukurikira. Iyo yinjira mu izo ngorane z'amatongo, iyo yinjira mu izo ngorane z'amafaranga yo mu isi, yari kubivamo. Yari afise amajambo y'ukuri y'ubuzima yamukuye mu ijuru, ku buryo bajya baharirira iby'amatongo, iby'ibisigi. Urumva harimo amamodoka n'ingamiya, nyine icyo gihe imodoka zari zihari ntumbaze. Hariho iby'ingamiya, hariho amatongo, hariho ibiharage basize ngira base n'inka bari barimbuye baratunze. Rero bari kumviriza amajambo ya Yezu, bakumva ko Yezu yavuze ati uwumbonye akazigama amajambo yanje ababonye Imana. Kandi amajambo yo mvuga uwutayakurikiza niyo azomucira urubanza. Bo nyene bari guca bumva amajambo ya Yezu Kristo, bakabwirana rega mwana wa mama, reka tubyimarire tutarinze guhangayikisha abatware. Burya hari igihe abantu tujya kugorana kwitwara bitari ngombwa, tukumvikana jewe na mama na mwene mama, wowe twari iki gice nanje ntwari iki gice. Iyi nka nyimba tutari buyigabure,
reka tuyigurishe tugabura amahera canke se indira izibyare uzoca utwara umwana wawe nanje canke izo zirabyara tuzoza turagarura. Ariko uyu munsi nyimba ari inka dutunze ari iy'ababyeyi imwe, ngerageza kwica mwene mama kugira ndayigarurire. Iki gihe bamwe banica ababyeyi babo kugira basigarane ibisigi batorane, ariko bana b'Imana uwo n'umuzimagiza barimo, ntabwo bari mu muco w'ijambo rya Yezu. Amajambo rero Yezu yatubwiye niyo azoducira urubanza. Rero twige gukurikiza amajambo ya Yezu Kristu, tuyagende tuyagorore neza, tureke kugendera mu muzimagiza. Tubandanye. Azoronka ikimucira urubanza, ijambo navuze niryo rizorimucira ku munsi w'imperuka. 49 havuga ngo nanone sinavuze nitumye, ngo Yesu ntiyavuze yitumye, yamara dawe yandungitse niwe yantegetse ibyo mbwirizwa kuvuga no kumenyesha. Haleluya, amen. Yezu ari mu ijuru, ngo buriya ngo mu ijuru habaye inama. Imana Data, Imana Mwana, Imana Mutima Mweranda. Imana, mbega mutima w'Imana uriyumvira, ese dukora iki? Aba bantu bo mu isi ko bananiranye, ni gute tworokora aba bantu b'isi Imana itarimbuye? Kuko Imana yabona ko yorimbura. Niyo gituma rero Mwana yavuga ati jewe reka kurimbura isi kubera umutima wawe w'ikigongo. Imana kubera umutima w'ikigongo iriyumvira ati aba bantu ndabarimbure. Mugabo Imana Mwana ivuga iti oya. Nicyo gituma kuko no mu gitabo cy'Itanguriro usanga Imana yaramaze yabwiye Shitani igihenda Eva ko umugore azoyimena umutwe, nayo igahiga abo mu rubyaro rw'uwo mugore. Ese bana b'Imana, bugiye Imana yiyumvira igaha Bikira Mariya kubyara umwana bisanzwe canke umuntu avukiye mu isi bisanzwe, Imana ikamuha n'ubukomezi bushoboka ngo azogwanira iyi si canke azapfira iyi si. Murabona vyari gukunda? Burya nimubona nyene ko ari Imana yururutse nyene ikemera ikaza mu isi. Rero Yezu Kristu urukundo yadukunze niko rwatumye yemera no kwitanga ku musaraba. Ubwo rero twebwe dukwiye kumva ko Yezu yadukunze, iyo Mana Mwana ariyo yemeye kuva mu ijuru kugira ngo idupfire canke se Yezu adupfire. Rero bana b'Imana tuze turakunda amajambo Yezu Kristo yatwigishije, kugira ayo majambo ntazoducira urubanza ngo bari yatwagiriza ku munsi w'imperuka. Kuko Yezu ni mwiza, yavuze ati narishonze ntimwangaburira, nari inyotewe ntimwampaye amazi. Yezu yarabitubwiye, ibibazo n'inyishu yarabitubwiye. Ukuntu none umukama atari mwiza ni gute? Rero nta wundi azinjiza abantu mu bwami bw'ijuru utemera Yezu Kristu ntiwemera Imana. Uwemera Imana wese niwe yemera Yezu Kristu. Nanone sinavuze nitumye, yamara dawe yandungitse niwe yantegetse ibyo mbwirizwa kuvuga no kumenyesha. Urumva rero bana b'Imana, ibyo nyene Yezu atumenyesha nibyo Imana yamutumye. We warabizigama, kuko yaba uwundi muntu wari gusanga byamucanze. 50 akavuga ngo bisubiye ndazi ko iteka ryiwe ari ubuzima budahera. Ngo risubiye
iteka ry'Imana bemera Imana bazotorana ubuzima budahera. Ni uko rero ibyo mvuga ndabivuga uko data yabimbwiye. Yezu nyene agaca ashinga inati nuko rero ibyo mvuga ndabivuga uko data yabimbwiye. None umuntu avuga ngo Yezu si Imana, mwumva ibyo bintu abivuga abikuye. Murumva ko Yezu yari kuba ari uwa Bikira Mariya gutyo akaba yari gutondeka ibyo byose atari wari Imana. Imana iradukunda abana b'Imana. Imana iradukunda cyane, Yezu iradukunda cyane kuko Imana yaravye ati aba bantu ndabagire nko kuri Sodoma na Gomora. Oya. Aba bantu ndabagire nko kuri Nowa. Oya. Reka nkora ikindi kintu gikomeye. Basi ndaba umukobwa atigeze akanenge, mvukire muri bo, mbane nabo, ngumane nabo, mpaka bazoca batahura. Kandi Imana yavuye mu ijuru izi ko izopfa. Yezu yavuye mu ijuru azi ko agiye gupfa rujya rupfu, yambara umubiri azi ko agiye guhura na bijya bibazo byose, kubera ko kuva kuri Nowa abantu batigeze bemera. Mugabo twebwe twabonye cyane tuzi neza ubushitse twabonye ko abasokuru barariye mana, bari mukatuvuye mu ijuru. Mugabo bo bariye bijya bariye biva mu ijuru, ni bwari ubuzima, ntiyari umubiri wa Yezu, ntiyari amaraso ya Yezu. Mugabo ubu rero yazanye amaraso yiwe. Ni ukuvuga rero abantu bose twavutse inyuma ya Yezu Kristo nta kindi kintu cyo kwitwaza, kuko byose amajambo yose Yezu yatubwiye n'uyu munsi niyo akomeza kutubwira. Ubwo rero nahacu kwihatira kumukunda, kumumenya, kuko yaratubambiwe ntako atagize bana b'Imana. Njewe simbona umuntu yoba yarageze mu myaka 30 canke 20 amaze guca ubwenge akamara kubona ibyaha no kubona ibintu byo mu isi ngene bizungazunga. Canke simbona abantu bo muri iki gihe ukuntu batabona isi ngene izungazunga, ibintu byose byicanga canze, ububi bw'abantu bubandanya kuba bwishi, abantu turubandanya kwisushanya ni birebire. Rero twari dukwiye guca ubwenge, twavuga ati reka tugarukire Imana. Kandi hari abantu benshi bari abantu babi bapinga Imana bariko baragarukira Imana, mu gihe abandi benshi bariko barasubira inyuma. Rero bana b'Imana, dukunde Yezu, dukunde ubutatu bweranda, twubaha Imana, tuzirikana amajambo Yezu yatubwiye ari muri Bibiliya ko ari yazoducira urubanza. Yezu azoba yiyicariye, uzoba oya Mukama, njyewe sinari namenye ko ari wowe uri umuco uhoraho, ari wowe umubiri wawe uzotuma tubaho tubabarire. Yezu azobabwira ati no, zana ahubwo Bibiliya. Iyi Bibiliya ntiwari uyitunze mu nzu wawe. Erega bamwe tuzagirizwa n'amabibiliya dutunze mu nzu zacu tutanayasoma, kandi warigeze kuyisoma nyuma urayizinga, ibitangurirwa birayitondera, imbeba zirayirya. Ko narigeze kubona ahantu imbeba zariye, na jewe nuko nza ndayicungacunga sinze have sanga imbeba zayiriye, kuko hari igihe nisanga inzu imbeba zagwiriye nkabagure amapoison yo kugira ndabe ko zogabanuka. Rero bana b'Imana icyakora harabo kwibaza ati buraya haba imbeba, haba imbeba. Imana iduhe gutahura cyane, Umukama arushirizeho kuduha gutahura, turushirizeho gusoma amajambo ya Bibiliya, tumenye ibyo Yezu yavuze, tugendere mu muco Yezu ashaka, tuba abana b'Imana by'ukuri. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.